In this life hari abantu benshi bazoza mu buzima bwawe n'abazobuvamo sikora ko bafite umutima mwiza cyangwa umutima mubi. In fact muri no buzima tumeze nk'umuntu afite urugendo rumuvana mu Carama umutwara mu Kanyosha. Rero uvuye mu Carama uje mu Kanyosha uzoca kumutakura. Uciye kumutakura hari abantu bazova kumutakura mujane gushika mu Ngagara bikatire wowe bandanye urugendo rwawe. Hari abantu muzovana mu Ngagara mujane muri ville bikatire. Sikora ko bafite umutima mubi, sikora ko bakwanka, sikora ko bafite umutima mwiza. Ahubwo kubera ko journey yabo canke urugendo rwabo udasa n'ubwiwawe. Urumva hari abantu muzovana muri ville mushitse mu Kibenga bace bakata. Ico ukwiye gufocusinga kusaba abantu baguma bagenda bagaruka. Kandi ntuzuvuye ko atanakibi bakumariye. Kuko umuntu wese aza mu buzima bwawe afite ikintu kiba kimuzanye ciza canke kibi bivana ukuntu bibona. Ngo kenshi bari ibintu bituma ukura uba a better person. So nahawe kuraba ati je ndiko nja hehe, urugendo rwanje runshikana hehe. Ntibiteho abavayo n'abasubirayo kuko abantu kenshi baza mu buzima bwawe kuma rezo menshi. Hari umuntu aza kwigisha ukuntu bakoresha abantu mu gukoresha agakorera inabwo ati prochainement ntibizosubira. Hari umuntu aza kwigisha gukunda, hari umuntu aza kwigisha ubugenzi. Wewe gusa icyo focusinga ko ni hehe mu Kanyosha. Focusinga kuri Kanyosha yawe, focusinga kuri destination yawe. Hama abantu muzoguma muhura. Hari abo muzoshikana mu destination, hari abazokata apana kubera ko bakwanga, masubira apana kubera ko bakwanga. Kubera ko bafite indi journey. Ico kuye gufocusinga ko cyane ni journey yawe kandi ntiwemere ko haza umuntu akudevya. Ntushike mu Kibenga haza umuntu akwega ati dukate mu Kibenga wibagire Kanyosha yawe. Ntugere muri ville hagere umuntu haza umuntu akubwira ati dukate tuduge muri Kiriri wibagire Kanyosha yawe. Ko nivyo bibambana benshi. Uhura n'abagenzi bava handi hantu bafise izindi journey basanga urabakurikiye wibagiye ivy'iwawe. Cyangwa uhura n'umuntu musohokana umukunzi kakwibagiza. Ntiwemere ko umuntu akudevya kandi ibintu bigire personal. Mwe wese afite teste ye, mwe wese afite urugendo rwiwe kuba baza mu buzima bwawe canke basohoka. Si umutima mubi ahubwo ni journey zabo. Don't make things personal. Peace out.